Muramutse hareze nk'amezi abiri kumbure nerekanye ibintu abantu bataye hanze bigiye gutabwa hanyuma abantu benshi baranyandikiye nta muntu yobishikana no tukabidandaza bimwe tukabikora ndi tukabisukura tukabidandaza nenze kuje koze nashishuye mugabo hari umuntu yagumye ankurikirana mbaza ati mutama mumerewe neza hama je ndumwe mu bagukurikirana ku mbuga zanyu gusa nari mfise ikintu ngomba kubibariza ninagirirwa amahirwe mukabona message ngira muzonyishura nabaza rero kubijanye na bijya bintu werekana bata genda umurundi ndumufundi w'ibintu bijanye na electronique vy'ama TV nagira mbaze canke nta nzira ihari y'ukuntu vyoshika ino mu Burundi hama umuntu akabikora bikongera gukogwa ivyoba vyapfuye hama bikadandazwa bo muri make bijya bintu harimo ibintu bigikora okay harimo ibintu bigikora umuntu ashobora gutora kimuka gikoresha kujye nyine kiri ibintu by'ububati nk'akaroba bikoro birakora ibintu biri mécanique atari electrique kiragora kumenya kwindane ko gikora mu ibintu mécanique usanga bikora intebe imeza intebe nk'iyi usanga zihari donc abantu hagura gishasha akaraba kuri gwaragurisha ikindi ico yarafise akacapfa gutera ku muhanda ibintu babihitane donc bijya bintu byinshi birakora ego nivyo ushobora kubigosha uko biri ibindi ushobora kubitengeneza bigakora igihe nyene wewe wize electronique ushobora gusanga ari nka gafusible gatoyi kapfuye canka kandi kantu gatoyi ushobora gufixa ezema abantu bafakuta hani nivyo batabigikora kubera ari model ya kera nk'ibintu vy'ama screen aya ma ecran ya computer nk'ama ecran ya kera atafise dufate HDMI ni connexion bona mfise hano bwana kuyibereka donc hariho connexion ya monitor y'ubunshasha bona mfise hano iri hano hasi sine yuko ndunama kuri monitor donc kuri screen nkiyo benshi bacha bazeba kuko nta muntu agikoresha ntikiri moderne canke ikaba yari ifise ntuze ntoyi ari inchi nkeyi agashaka yagutse nini yagaca yarafise agacata ku muhanda donc bimwe nta nivyo ukena gutengeneza byo babigikora nico ragenda kubwire n'abantu usanga bariko bitora bamwe ajya kubikoresha abandi ajya kugurisha nyene seroroka canke bakajana mu yandi maire dohereranya ngaha mbo utuburundi ikibazo nikiye ikibazo d'abord cyo saba abantu babiri bizerana umuntu umwe ari hano abishira mu izo nguvu nundi ari hariye avuga ati nanjye nzoronka kwinyungu niyo naronka kwinyungu nzokwibuka canke sinzi ko wavuga ko umuntu gufasha nk'imfashanyo mugabo byose bisaba eko kwizerana umuntu hari navyo musaba akazi kenshi no kuvuga yogendera tembera hirya no hino akaraba ivyo bintu ati genda twaye iki kintu nyene akabizi neza azi ibintu vya electronique ko ibintu usanga nta valeur bifise nk'akarorero hari ibindi ushobora kumenya uti iki kintu kumbure kimaze kumara imyaka 10 n'ubundi ntabwo bugikora ntibakishoboka hari ikindi uvuga uti iki ndashobora kwizera ko capfuye akantu gatoyi uzi electronique urashobora kugira more less valeur y'ikintu nuko ushobora kugikoresha cyangwa ushobora kugikora cyangwa unashobotse ugataha muhira ukagipima ukaraba ko gishobora kuzokora cyane ko ushobora gupima mu cyapfuye kugira ngo ukirungitse kuko ibintu ku bintu hiyo birazimvye ndaja kwashika urungitse nka ikintu kiremereye ukakiriha amadolari 100 cyashika bagutoza ikore y'amadolari 50 ugasanga ntugikoresheje ugacuronda ahubwo n'ingene ugita urumva ico gihe usanga biriko murahomba mu byose uwo muntu azi ibintu atoragura n'ivyo adatoragura agenda ku mihanda yose akamenya ntuzeye calendrier kuri umuhanda azobishira ha kuri muri akazaragenda muri ama quartier bo babiri public ya information yoyo yimenya akazicara nka event canke intuzeye aga track yazarabishiramo inyuma akabitahana agacara nka garage abishiramo bo canke akariha storage umva ko ari business ibaye business nikibaye ikintu uciye urengana ngo hitane ibaye business hanyuma akazi gakomeye kubishipinga iburi ko yari kure y'ibintu byinshi no ko ari landlocked uzanga ibintu byose ushize muri container ngo rungike Burundi birakuzima kugira ngo bishike ibujumbura bizimvye cyane gose hanyuma bishine Bujumbura niho hari kibazo gikomeye ahubwo ejo bundi narungitse ikintu très simple laptop second hand ya occasion ndugihana telefone ya occasion ndabirihira amadolari ashikije na ya postage mugabo bishitseyo muri postage base kumuca amafaranga ivyo bintu navyumvise mu Burundi gusa nta kindi gihugu ugiye kurotera ibintu bakwishuza ibintu uryarungitse ni wariha mugabo mu Burundi baramwishuje kandi kibazo kiri mu Burundi nta muntu arekramana
amfite ikintu nakubwiye nta patience dufite afite gukorana na business n'abarundi nagenda kubwiye je nta patience noronka ico gihe nagize umujinya deja wewe wakora kujuza postage kandi nayatanze for what bo aja kuri OBR ivyo bintu Valere bishakiye I don't remember bamucaginga ayandi ayo yose ndayateranije ayo nakoreshe postage nayo nari nabiguze ivyo bintu nayo yaciye atanga kuri postage mu Burundi kuri post natanze muri OBR vyiza nari kuyamurungikira yari gusanga aguze ibintu biri similaire tutiriwe tuja muri zo shuguri zo guhaduka no guzungurukana ibintu so iyo oni nkajewe ni nk'agapimo gatoye kanyereka ko nta kintu no shipping ya Murundi never nta patience nkiyo mfise jewe so nivyo rero ndumvuga ko je ntavyo nokora personnellement ntavyo nokora ushoye ko undi muntu ari hanze ibihugu byose byo hanze bafise ibintu baza barata nubwo genda kuregiza ugatanga itangazo tumuntu afise impuzu atacambara nazinzanire wo izo baro z'impuzu babo muri Bujumbura wo ufite nk'ibaro zitanu ugiye kuregiriza uti je impuzu mutacamba ni muzima bozana bati utimfise imana ndazunga muri Afrika bozi kuzana nyinshi cyane même chose utama muntu haza sama phone akoresheje ndafise ikintu nka organisation ngomba kuyihana ama computer n'ibiki n'ivyapfuye mu mpenzo kwipimira bo bikuzanira byinshi cyane nuko kandi ugiye uraza koronda aho babitaye wo bitoraguruka bigwiza mugabo kibazo urumva niyo shuguri yose ugiyemo hanyuma amafaranga kubirungika hanyuma kudiringa nizo za OBR na nzi Burundi ni headache iyo patience personnellement nayo nogira donc muri make iyo business nayo nojamo kandi ntamanya no bironkera kwijamo en principe kuko ino ni sinzi kandi individual name nkora time is money umwanya n'amafaranga en principe littéralement je harakaze nkora kikiraka bampemba ku munota bampemba ku munota s'il vous plaît voilà donc umva ko time is money every minute abara mahera abakorotse ahubwo yasimba ngo mariko ndakwa 24/7 mugabo umanya kuzunguruka hirya no hino no koresha ikindi kintu ukampa umusaruro mbo nico nashaka kuvuga ko muri make ntovyo je ntavyo nokora nta patience ifise gukora urudandazwa je no fundana rwa retail ntago nokora nuko repara geneza electronics engineering nagize kubikora navyo nyene sinabishimiye kwirirwa ndiko ndaturira n'agasoro dakanukira bijya vyose hanyuma irime kigaturika cyose ukaja kugura ibindi bintu kirwa muri shuguri hanyuma umuntu yawe akakuzana akazi guhemba tevyo cyane ntanaguhembe nageze gukora video kandi okay je disazi sishaka ibintu bigoroga sawa nyihanganire malheureusement iyo business natwo ntayo nokora sorry ndakudisappointinze kumbure ushakora wundi muntu yafise umwete wo gukora nk'ivyo mugabo na nzojya bikinjyame kare mbo nibaza kwije kazo ndacishe mu byo kwata munazo so kukimbaza nta nibaza ko nakiye kucishura opa havamwe gusa sinagiye mu madetaye ariko nico kibazo kihari cyuko surtout muri mu Burundi kuko ndazi hari nk'ibihugu nka Philippines turaturunka ibintu bishika nk'ibiro 200 komsa tugatanga amazagira 50 S2 nabindi babiga barabagora nk'ico gihugu kiba kigenda ari nyabagendwa urashokurunka ibintu kamenya uti bizoshikayo ku mafaranga yumvikana kandi azwi postage gusa nta namakori batoza kuri ico kintu bita Caribbean box muri the Philippines ahandi ndatuma ibintu kuri muva muri Chine Alibaba niyo bita Temu utuntu twitwa international ndakuba ko turazimbutse usibye nyene ibintu bikomakome nk'ibi barabinzana ngaha ndabibisanga ku muryango niyicariye sinigwa ndaja no hanze kubirondera bayinzana nganye niko nabisabye niko biza bakabishipinga bagaca bampa inamara nkaza ndaforonga aho bigeze nkaza muna bisanze ngaha ntirwe ndahangayika so uko kuntu ko twe duhangayika bica bituma tutagira patience yo kuza turadiringa n'abantu bari corrupt nk'abo bantu bo muri OBR no mu maposi yo mu Bujumbura so mbwira musumiza bye bye.